Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Uyu ni umunsi wacu wa Mungu ugira kabiri wo muri uno mwaka. Igikorane cyacu kigira kane cyo muri uno mwaka. Kandi muri iyi minsi yose iheze kuva umwaka utangura, abo twari kumwe kuri bonane, mwarabonye ijambo Imana yaduhaye ritumurikira canke duhagarara ko kuri uno mwaka rijanye no kurondera ubwami bw'Imana. Uyu murongo twarawuvuze ko muri iyo minsi iheze, uyu ni umunsi ugira kane, n'ejo kwa gatanu twari ngaha twashishikaye kwiga kuri iri jambo dushiraho urufatiro rwaryo kugira ngo turushirize gusobanukirwa mu buryo bwagutse iri jambo Imana yashize ku mutima wanje, aho rituganisha canke ico rishaka gusobanura. Kandi nkuko nabivuze ni ijambo ryagutse, kandi tuzogenda turacukura dukuramwo iciyumviro cose kiva muri iyo meditation. Nkuko nawe uri muhiri wawe muri iyo meditation, hariho byinshi Imana ishobora kugenda ikongera biza gushimikira cyangwa gushigikira iri jambo turiko turigako. Naravuze kuri uyu murongo uri muri Matayo 6:33, naravuze yuko igice cyaryo rya mbere y'iryo jambo rivuga kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka ubwa mbere na mbere. Naravuze ngo iri jambo rigabuyemo imice ibiri. Igice ca mbere iri jambo ritwereka ico no kwita responsabilité yacu, igikorwa cacu, ico duhamagarirwa twebwe nk'ishengero nk'abizera Kristo, duhamagarirwa kurondera ubwa mbere na mbere. Ariko kandi igice c'iri jambo, igice ca kabiri, ntigitwereka ibyo twebwe dusabwa, ariko iki gice ca kabiri kitwereka twebwe nk'ishengero ico Imana izokora, ico Yesu akora ngo ibisigaye byose muzovyongerwa. No kuvuga ngo iyi ni imwe mu majambo itwereka uruhara rwacu n'Imana. Iyo tujanye n'Imana uko bikwiriye, hama hariho ivy'Imana ikora, ariko kandi hamwe n'ivy'Imana ikora hariho n'ivyo twebwe dusabwa, ibyo twokwita biri muri responsabilité zacu, biri mu byo twebwe dusabwa jewe na wewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abo twari kumwe ku munsi wa gatanu, iri jambo twagize cyane mu buryo bw'amategeko, kuko iyo tuvuga ubwami bw'Imana tugomba gutahura yuko ubwami burafise uko bumeze. Ubwami bwose mu isi burafise uko bumeze. Ikintu ca mbere kidekriva canke gisobanura ubwami si position géographique gusa canke vegetation, ingene ico gihugu gikoze, ingene kiremye, imiterere yacu mu buryo bufatika buri physique, ariko kandi ikigize ubwami ubwo ari bwo bwose canke igihugu ico ari cyo cose n'amategeko. Ibihugu bitandukanijwe n'amategeko yavyo abigize, ari byo bibidistinga canke bitandukanye igihugu n'ikindi. Ariko kandi tukavuga ngo n'ubwami bw'Imana n'ubwami. Iyo tuvuze ubwami twumva ko harimo umwami, kandi iyo tuvuga ngo hariho umwami turanumva yuko afise iciyumviro, afise ingingo ngenderwako. Nico gitumira ijambo cane muri uno mwaka rizodutwara mu buryo bwagutse kwiga ku ma principe amwe agize ubwami bw'Imana, ingingo ngenderwako canke ama valeur canke ibigize ubwami bw'Imana, kugira ngo natwebwe nk'abantu bakijijwe bitworohere kandi bidufashe gutahura ico no kwita ibanga ryo kugendera muri ubu bwami twijiyemo. Abo twari kumwe kwa gatanu twaravuze yuko usanga abakristu bari ignorant canke abakristu bazi bike kubigize ubwami binjiyemo, kandi ntibitangaza iyo uzi bike ku vy'ubwami urimo, canke iyo utashishikaye gukura mu guhishurirwa ubwo bwami urimo, biranashoboka yuko urugezo rwawe rwo gutambukira muri ubwo bwami ruzoba urugezo ruto, ruzoba urugezo rwo kutagendera muco no kwita perfection canke ukunengesera, canke ansi perfection. Kunengesera ni plenitude,
uravyumva ukunengesera, uravyumva aho uvuga uti ndiko ndaprofita, ndiko ndabeneficia lo maximum y'ivyo ubu bwami bw'Imana bwampaye canke bwanshingiye nshobora kubamo canke nkatambukiramo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Rero muri intumbero yacu muri uno mwaka kurondera ubwami bw'Imana, ni mu ntumbero yo kugira gute? Kurondera, atari kurondera kugira ubumenyi na information nyinshi, kuko Bibiliya ivuga ngo la connaissance enfle d'orgueil. Uravyumva? Ukumenya kuzana ubwibone, ariko l'esprit vivifie, mpwemu abeshaho. Hari abantu buzura ukumenya, ariko iyo wuzuye ukumenya kudafatanye n'imigenderanire y'uwo onye uri kuramenya mu buryo bw'ivyimviro, mu buryo bw'ubwenge, ivyo wamenye bicika ibizana ubwibone mu buzima bwawe. Ugasanga umuntu yirata ivyazi, umuntu ashobora kwirata imirongo ya Bibiliya, ashobora kwirata ikigiriki, ashobora kwirata igiheburayo, ashobora kwirata connaissance. Ariko iyo uhaye umuntu connaissance akamenya vyinshi mu bijanye n'ijambo ry'Imana, ariko ntagire ihishurirwa ry'Imana rishishikara gukura sur le plan personnel, ujya muntu kujya kumenya kuzocika inkomoko y'ubwibone ku buzima bwiwe. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo la connaissance enfle d'orgueil, mais l'esprit vivifie. Nukuvuga ngo muri ordre ya préférence canke ic'Imana ishira imbere sukuronka information n'ubumenyi bwinshi bw'ivy'Imana mu mutwe, ariko ahaniniya nukugira ubucuti na mpwemu yera akarushiriza kuduhishurira muri bimwe twigishwa, kuko igihe cose ikikarakteriza umuntu azimana azokwama ari karakterize canke azokwama agaragazwa n'urugezo rwo guca bugufi kugaragara mu buzima bwiwe. Ntushobora kumenya Imana cane ngo ucike umuntu afise ubwibone. Iyo ni contre-indication, uravyumva? Iyo ni kimenyetso cyo kutamenya Imana, kuko iyo uzi Imana iri véritable ntushobora ntigutera kuba umwibone, ariko bigutera kuba umuntu igihe cose ahubwo agubabona ko ivyazi ari bikeya. Ku munsi wa Mungu uheze twize kuri susi intumwa Petero yari afise, umwitwarariko yari afise wo kutubona dukura. Petero ahantu henshi twize ku munsi wa Mungu twarabonye ko icifuzo ciwe kwishengero ko ari uko abantu bakura, kandi twarabonye ku munsi wa Mungu yuko ubwami bw'Imana bumeze nk'imbuto itewe, ariko kandi twarabonye yuko imbuto yose mu buzima ibifise potentiel yo gukura no kuvamo ikintu gikomeye. Ariko twarabonye yuko n'imbuto mu nda y'umuvyeyi, haleluya, iyo itarakura itari developa, na amazi ni ikintu atanico utomenya ko gifise n'ubuzima utagiye mu mashini ngo akwereke ko mu buzima bw'umuntu hari ubuzima. Ariko twarabonye yuko nubwo kiba ari ikintu menga kimeze nk'amazi kitarafatika neza, iyo mbuto ifise potentiel yo kuzovamwo umwana afise ibihimba byose by'umubiri bikwiye. Ariko kandi nubwo iyo mbuto ari nziza ari umwana, kugira ngo uburyohe bwayo bwose bw'iyo mbuto buvemwo wa mwana, bisaba yuko ijya mbuto izokura ikidevelopa. Hama kandi mu byo twize ku munsi wa Mungu nuko iyo mbuto idashobora gukura ngo yidevelope igihe cose environnement irimo ariyo nda y'umuvyeyi, environnement itameze neza. Nukuvuga ngo harimo don y'imbuto ifise potentiel yo kuvamo umuntu, ariko biri important nijyanda imusamye y'umuvyeyi y'umumama yuko nayo nibishobora gushiraho ivyankenerwa bituma iteramira neza ijya potentiel. Bisobanura ngo mu yandi majambo n'ubwami bw'Imana twabuhawe nk'imbuto mu buzima bwacu, ariko nubwo twahawe akaranga k'Imana muri twebwe, nubwo twasomye yuko Imana yatanze ivyankenerwa vyose vy'ubumana muri twebwe, ariko kandi ivy'Imana yatanze biracafise possibilité kandi biracakeneye gukura no gukuzwa, kugira ngo bimaze gukura hama ducike rero cette fois-ci na twebwe abashobora kuryohererwa canke aba beneficiaire mu buryo buri fully, mu buryo bwagutse, mu buryo bwuzuye bw'icu ubwami bw'Imana bwaje mu buzima bwacu kudukonfera canke kuduha canke ku impacta mu buzima bwacu. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Encore une fois, no muri iyi concept y'imbuto y'umugabo iza mu buzima bw'umugore, urumva yuko hose atana kimwe kiri negligible, atana kimwe cyo gukengera. Imbuto irafise ubuzima, ariko kandi n'uyisama arafise contribution akora ku bijyanye na development ya ya mbuto. Bisobanura ngo mu yandi majambo ntidushobora kubaho turi ishengero twiyubaka gusa mu vy'Imana yakoze no mu vy'Imana ishobora gukora, ariko tutamedita canke tutarimbura kuri responsabilité yacu dufise nk'abizigijwe ivy'ubumana, nk'abahawe ivy'ubumana. Hari ico natwege dusabwa kugira ico tubikoreye kugira ngo ico twahawe kigire gute, kibi ikintu kigira ivyamwa. Usonye rero muri umurongo twasomye, nshaka guhera aho nari nteye. Twari duteye muri Petero wa kabiri igice ca mbere, duhere ku murongo wa 5. Niwo twasa n'abahereje ko kuva ku murongo wa 5 ugeze ku murongo w'9. Mbere kubw'iyo nyanduruko nyene, ubwanyu mushiruka umwete wose, ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza, ingeso nziza muzongere k'ubwenge, ubwenge mubwongere ko kwirinda, ukwirinda mukongere ko kwihangana, ukwihangana mukongere ko kubaha Imana, ukubaha Imana mukongere ko gukunda bene data, ugukunda bene data mukongere k'urukundo. Kuko namba mugira ivyo bikagwira, bituma mutaba abanyabute canke ingumba ku vyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kuko utagira ivyo ari mumyi, abona ibiri hafi gusa, yibagiye umuhagiro w'ivyaha vyiwe vya kera. Haleluya. Kubw'ivyo rero, aha ivyo avuga, twari duhereje kuvuga ibintu bikomeye. Fiston ashobora kubidusomera kuva kuri verset twasomye kuva ku munsi wa Mungu, twasomye kuva kuri verset yo hejuru, kuva kuri verset 1 gushika kuri verset 4. Simoni Petero, umugurano wa Yesu Kristo kandi intumwa yiwe, ndabandikiye mwebwe abahawe ukwizera kw'akabura rugero kungana n'ukwacu, muguheshejwe no kugororoka kwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu n'umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe, mubiheshwa no kumenya Imana neza na Yesu umwami wacu. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ivyo vyatumye aduha ivyo vyasezeranye by'akabura rugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana kameremere kayo, mumaze gucika muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwifuza. Haleluya. Iyo verset 4 uyisubiremo. Ivyo vyatumye aduha ivyasezeranywe vy'akabura rugero. Ivyo vyasezeranywe biri indescriptible, ntibifise ntibigira uko bingana. Ivyo Imana yadusezeranye ni ivy'akabura rugero, ni bidasanzwe. Bihambaye cyane, birahambaye cyane, kugira ngo bidutere gusangira n'Imana akameremere kayo, mumaze gucika mukava mu iborero ryazanywe mu isi no kwifuza. Mumaze gucika ku icumu, mumaze kweshapa kw'iborero ryaje mu isi rizanywe no kwifuza. Ni ukuvuga ko twebwe Bibiliya ivuga ko twari turi abantu bari baraboze, bari barapfuye, kuko twari abantu bo mu isi. Ariko ugukizwa ico vyimplika nuko byatuvanye muri iryo borero, bituzana ahantu twebwe n'Imana dusangiye akameremere. Iki ni ikintu Imana yakoze umunsi twakizwa, ni ikintu cabaye umunsi twakizwa. Kuri uyu murongo wa 5 niho acatangura avuga ati rero ko Imana yabahaye na mwebwe gucika abasangiye nayo akameremere, kuko mwamaze gucika ku icumu ry'ibibora, ry'ibipfa, ry'ibitameze neza, mugacika abana b'ubwami bw'Imana. Nuko rero, haleluya, aha anya Petero atuzanye kuri responsabilité yacu, atuzanye ku byo je na wowe dusabwa
siko arivyo mtraduiza muri iki cifuzo c'uyu mwaka wacu aho tuvuga ngo kurondera, kuko iyo turiko turarondera Imana iri jambo ntirigomba kuba vague. Muri uno mwaka nshaka kuzana ico bisobanura byose. Kurondera Imana, mbega turondera iki? Turi kuyirondera iki? Iyo tuyirondeye dutora iki? Iyo tuyirondeye tuhakura iki? Kuyirondera mu buryo bwagutse ni gute? Siko aha anya rero muri uyu mutima Petero ahanuye aba bantu, atanguye kubabwira rero kuko Imana yakoze ivyo byose hejuru. Uravyumva yiki? A cause de cela même. Nukuvuga ngo ibi ntitwari kubisabwa iyo hatari kuba hariho ivyo Imana yamaze gukora, ariko byumvikana ko ivyo Imana yamaze gukora bimeze nka yaje nabereka dimanche, bimeze nka ryavu nabereka naho urishiramwe imbuto, hari ico tuza kugira gute kongerezamwo. Dimanche narabigishije ndavuga ngo iri jambo vertu, siko vertu canke ico Bibiliya yita ingeso nziza, traduction yaryo ya vrai si ingeso nziza gusa, ariko vertu naravuze ngo vertu canke ico twokwita ingeso nziza ni ukuvuga ngo nico kintu cose ukorera ikintu wahawe kugira ngo kijya kintu wahawe gishike kuco kigomba gushikako cose. Ni ukuvuga ngo ico wahawe nimba ari imbuto, iyo mbuto igomba gukura gushika kuri potentiel yayo yose total, ubishiramo uruhara. Iyo umurimyi abivye imbuto arayishiramo umwambiro canke umwavu kugira ngo ijya mbuto igire gute ishobore kugwira no kugwira no kugwira. Ujya mwavu nico twita ingeso nziza. Ajya amazi twongeramo muri jus kugira ngo igwire muri quantité, ajya amazi dusukamo nico twita vertu canke ingeso nziza. Niko muranyivuga abantu b'Imana. Nukuvuga ngo ni ca kintu wewe uza kongera kuri nature y'ikintu ya mbere kugira ngo caguke canke gikure. Igihe je rero nk'umukristo ndiko ndita ko kurondera Imana, ndiko ndagira effort, ndiko ndagira démarche zo kurondera Imana, bijya bintu byose nkora binjana kurondera Imana nivyo bisa nk'ifumbire, nivyo bisa nk'ayamazi, nivyo bisa nko kuvomerera ikintu gisanzwe kihari. Bijya byose ukora kugira ngo develop ico Imana yaguhaye nivyo Bibiliya yitwa vertu. Kuri uyu murongo wa 5 avuga ngo mwongereko mushiruke umwete rero ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza. Ukwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mukongereko ingeso nziza. Amen. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Ariko mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo umwami wacu, no mu kumumenya, icubahiro kibe iciwe ubu no gushisa umunsi utagira iherezo. Amen. Mukurire mu buntu no mu kumenya umwami wacu Yesu. Hariho umuhamagaro wo mu gukurira mu buntu no mu kumenya umwami wacu. Iri jambo connaissance naravuze ko si connaissance, si juste ubumenyi, ariko ni révélation. Ni ukumenya umuntu biciye mu kubana nawe kurusha mu kumenya umuntu bamukwigishije. Obama arashobora kwandika igitabo nka biography akavuga ubuzima bwiwe, ukakigura ukagisoma ukamenya ubuzima bwa Obama, ukabumenya muri detail kuko wasomye igitabo ciwe. Ariko umwana wa Obama ntamenya Obama kubera yasomye igitabo ciwe, amuzi kuko babanye. So iri jambo connaissance si ukumenya Imana kuko bayikwigishije, ni ukumenya Imana kuko mubana. Nuko muranyumva? So rero igihe cyose mwumva ndiko navuga kumenya Imana, gukura mu kumenya Imana, ntimwumve yuko tuzokwicara ngo tuyige. Ariko na kijya gihe twicara tukiga Imana, tukiga ama principe, bigomba guherekezwa n'ijya nyota, n'ijya gusabane, n'ijya migenderanire iheze ikaza igatuma bimwe turiko turahagwa mu buryo bw'ivyimviro bicika ico nita révélation. Nico gituma Imana yavuze mu gitabo c'Abaheburayo, irandikira avuga ngo nico gituma muri ico gihe c'iherezo, ni mu Baheburayo mu gice 8, ata muntu azoba acigisha uyundi ngo menya Imana. Nta mwigisha yobigisha kumenya Imana, sinobigisha ngo mumenye Imana.
ahubwo iyo ndabigisha ndabaha information zibatera kwifuza kumenya Imana muri kijya cifuzo cyo mu mutima wanyu a partir y'ijambo nabahaye rijya jambo ribarema mwiyo nyota nico cifuzo a partir y'iryo jambo naguhaye Yesu ashimwe cyane muri bwa bucuti bwawe n'Imana rya jambo Imana ikazi karivunja ikariguha kuko iri jambo ndariho umurimyi hariho umucommerçant hariho umuprofesseur dufise education na background zitandukanye c'est Dieu qui en fait la traduction mu buryo buri spécifique individuellement muri contexte yawe muri degré yawe yo gutahura mu byo wumva ikabigukomunika ku rugezo rwawe nico gituma uwo murongo mu Baheburayo uvuga ngo nico gituma atamuntu azokwigisha undi ngo umenye Imana ariko ngo Imana izokwihishurira umuntu wese mu mutima wiwe ngo kandi ngo Imana ntizoba icandikwa amabwirizwa yayo ku bisata vy'amabuye nkuko yabikoze mu gihe ca Mose ahubwo Imana izokwihishurira umuntu mu mutima wiwe ivyo bisata ivy'Imana mu gihe ca kera yahaye Mose bikandikwa ku matablete muri kino gihe Imana igiye kuvyandika mu mitima yacu bicika ibihishuwe kuko icahishuwe ikiri révélé ntigihagaze muri argumentation ariko gihagaze no mu kudashobora kugisobanura ariko ukabucumva nkuko numva umenga biko birananira kuvuga ivyo ariko ndavuga. Haleluya. Kandi niyo numva umenga biko birananira kuvuga ivyo ndiko ndakora ndasubira kandi nkapfa kubandanya kuko ndabizi ko bidahagaze muri capacité yanje yo kubikomunika neza ariko bihagaze kuri capacité ya Saint Esprit yo kubibasobanurira neza. Yesu ashimwe cyane nivyo navuze nawe bimwe mukavyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aravuga rero ngo mukure mu buntu no mukumenya Imana ngo icubahiro kibe ic'Imana ubu nibihe bidashira. Vertu canke ingeso nziza nico kintu cose nkora muri aspect y'iryo jambo canke y'iyo nsobanuro ya vertu nico kintu cose nkora ciza kigatuma Imana ihabwa icubahiro. Yavuze ngo mukure mu buntu no mukumenya Imana ngo kubera kuri we icubahiro kibiciwe ibihe bidashira. Éternellement icubahiro ni ic'Imana. Usomye mu Bikorino ba mbere igice ca 10 ku murongo wa 31 haravuga ngo nimba muri ko murafungura canke muri ko muranywa ivyo mukora vyose ivyo ari byo byose mubikore ku bw'icubahiro c'Imana. Iyo ubuzima bw'umukristo ufise umwitwarariko wo kumenya ngo mbega iki kintu ngiye gukora iyi réponse ngiye guha umuntu iyi traitement ngiye kugirira uyu muntu iki gikorwa ngiye gukora iyo uri conscient yuko wewe wahamagariwe yuko ivyo ukora byose bihesha icubahiro izina ry'Imana n'ingene wishura madamu wawe canke umugabo wawe birahinduka. N'ingene ufata umukozi wawe wo muhira ivyo byose birahinduka kuko iyo ndiko ndakora ico twita vertu canke ingeso nziza nigiye ikintu cyose iyo ndiko ndagikora gitumuza kukibona abona Imana yanje neza kuko ico nakoze cahejeje icubahiro kandi catumye abantu babona Imana neza biciye mu bikorwa vyanje. Umviriza iyo witaho mu buzima bwawe kurondera inyungu kurondera Imana yawe ugomba no kwitaho yuko Imana yawe ibonwa neza. Imana ntiboneka ariko mwe muraboneka nk'ishengero. Imana ntirikiranga mu isi physique ariko mwe muri ngaha physique. Imiryango yanyu yose abantu bari ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi uravyumva Imana iriteze ko bazoyimenya biciye muri mwebwe. Wowe uri gikoresho Imana yerekaniramo nukuvuga ngo ibikorwa byawe vyiza bituma Imana imenyekana neza kuko mu byo ukora byose vyiza bituma abantu bamenya inkomoko y'imikorere yawe myiza bakamenya yuko Imana yawe ari nziza bivuye muri agissement zawe. Rero aravuga ngo kukwizera mwongereko ingeso nziza. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ingeso nziza. Hejuru y'ingeso nziza arongerako ngo twongereko ubwenge. Ubwenge.
iri jambo ndagomba kukubwira ngo ukwizera ntigushobora gukura hatabayeho ubwenge, hatabayeho kumenya. Mu Cyongereza ngira bakoresha knowledge, siko mu Gifaransa bavuga la connaissance, mwongere ko ubwenge. Ku bikorwa byiza byanyu mwongere ko ubwenge, kuko ubwenge ugutahura, ukwizera kwawe nikuzopfa gukuze ibirenze ugutahura kwawe. Ntushobora kuronka ukwizera kurusha ugutahura kwawe. Iyo ugutahura kwacu ari guke birafekta ukwizera kwacu. Rero birakenewe yuko muri uno mwaka wa 2021 cyangwa mu rugendo rwawe rwose, birakenewe yuko hejuru y'ukwizera kwawe, birakenewe yuko Imana ikongera ugutahura. Kuko uko guhishurirwa, uko kumenya, uko gutahura ijambo niko kugutuma umenya ivyo uhagararako, kuko gutahura niko kugukomunika ama option yo muri ubu bwami bw'Imana. Rero iyo nagukiwe mu gutahura neza ubwami bw'Imana, biragira effet positif kuri foi yanje. Amen. Ariko mwumve, ukwizera, uravyumva, kukwizera mwongereko ingeso nziza, ku ngeso nziza mwongereko ukumenya. Ibi bintu byose wite Petero avuga ko twongerako, murumva ko ari twe tuvyongerako. Ni twe tuvyongerako, turabifisemo uruhara, urabifisemo uruhara. Urafise ico wowe ubikorera. Ibi mwibuke ko nivyo ari karadusaba, rero twe dukwiye kongerako. Si Imana, uravyumva, inyongera connaissance. Igihe jewe ntariko ndaparticipa mu gushaka kuja kumenya ivyayo, ariko iyo ugize inyota yo kubirondera no kubishaka, nayo ni ciza igakora, izana ya puissance, izana ya révélation yayo, ariko Imana ikaza kubakira kuri désir wagize. Hari abantu ushobora gusanga amarana iminsi asenga, Mana makukumenya, Mana makakumenya, uko uravyumva, ariko Imana ntiguha gusa kukumenya, kuko ntizopakurura si download ziva mu ijuru zigakoroka gusa, ariko kandi wowe nikihe gikorwa muri activité cawe c'implica kumenya Imana. Nihehe wiga ijambo ry'Imana, nihehe ubana n'abandi kugira ngo mube mu majambo y'Imana, n'uyuhe mwanya ufise wo gusoma ijambo ry'Imana. Abantu muri ngaha mwize muri classe 2 twarize relation zishika kuri 6 dufise hamwe n'ico twita ijambo ry'Imana. Inzira 6 twexploita ijambo ry'Imana. Izi nzira 6 zose twexploita mu ijambo ry'Imana, bamwe mu bize classe ya 2 mwarabonye yuko bimwe biremplika yuko tuba dufise amauti. Umukristo agomba kuba afise aho yandika, umukristo agomba kuba afise des fois ama dictionnaire, tegeza kuba afise atlas, agomba kuba afise concordance, agomba kuba afise amauti. Uravyumva ku cumba ciwe, uravyumva. Apana ibi bintu vraiment, ariko kweri ako gabasha shetani n'umushambi. Hari umuntu yambwiye yuko vraiment akeneye gukura mu ijambo ry'Imana ngo ku buryo yisegura Bibiliya. Mana yanje, Bibiliya ntibayisegura. Abantu mu byamakuru Bibiliya ntibayisegura. Bibiliya barayisoma, bakayimedita, bakayimemoriza, bakayikonfesa. Yesu ashimwe cyane. Amina. Bibiliya ntibayisegura. Ugomba kwinjira mu ijambo, ugomba kurifungura, ugomba kurigaburirwa, ugomba kuririmbura, hariho relation tufitaniye n'ijambo. Iyo rero ndiko ndakora ivyo bintu byose, ntivyongwira ngo mishurirwe Imana, naho nabandi ko ndabikora, Imana idaciza nayo ngo ishiremo doze yayo ya révélation yo guhishurirwa. Ariko Imana nimishurira, uravyumva, igihe najewe quelque part ntariko ndagira intambuko zo gushaka kudekuvura no kumenya. Wewe rero responsabilité yawe ihagaze muri discipline ugira n'ingene wiexpose ku bintu bigufasha kumenya Imana. Muri uno mwaka ndabipfurije ngo muri uyu mwaka wo kuvuga ngo kurondera ubwami bw'Imana, kurondera Imana, ndabipfurije ngo umwanya w'Imana muyiha kugira ngo ibigishe kandi bakuze, mugomba kuyiha umwanya murusha uwo mwari musanzwe muyiha. Kubw'ivyo rero
ku ngeso nziza zanyu mwongere ko ukumenya. Ikigira kane twongera ko canke ikigira gatatu ya kane kwirinda. tugire gute? Twongere ko kwirinda. Iri jambo kwirinda mu gifaransa hamwe baravuga temperance, ariko ndaprefera ijambo ryo mu Congereza yavuga self control. Iri ni jambo ryo muri athlétisme. Iri ni jambo maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Mu Kirundi bagise kwirinda. Ariko kandi maîtrise de soi ni terme athlétique uravyumva bakoresha bashaka kuvugisha ingene aba athlete ari abantu bagira amantuze yose ndavyite gute, bagira amahegime y'uburyo bwose kugira ngo bagarde taille zabo, ingene bakora ibintu byose kugira ngo uravyumva bagume bari competitif. Ikiranga grand sportif nkanje ni maîtrise de soi. Amina. Nda hariri. Uravyumva? Nukuvuga gute? Ni self control. Twebwe aba sportif ni dupfa ivyo turiye. Oya. Hari ibyo kudushobora kuzana mwumva ndabishaka, ariko mu Kirundi bavuze ngo ukwirinda. Uravyumva? Iyo umuntu afise self control nukuvuga ngo iyo umuntu afise maîtrise de soi, nuvuga ko ari umuntu afise focus, araza hari karaje, ndaza aho ndiko ndaje. Muragowe. Nta yindi example mfise kuri point atari je useko yo mwihangane bwira umwicaye tubihangane cyane. Ntidupfa ivyo turiye, ntidupfa ivyo tunyoye, uko uravyumva ntidupfa amasaha dufunguriyeko. Uravyumva? Ivyo dushaka byose ntituvyiha, hari ivyo twiyima kandi tubishaka. Uravyumva? Ntituri muri babandi baca ya migani ngo kuyishinira imoya ngo babaho rimwe shango nzanira ninywere. Oya. Hariho exigence corporelle, exigence physique kugira ngo ngume ndi competitif. Yesu ashimwe cyane. Paulo rero Petero yongerako iki kintu ca self control. Mu Baheburayo Paulo aravuga ngo abiruka mu Bikorinto, uravyumva? Ndibaza mu gice c'icenda sinzi kari mu Bikorinto ba mbere, mu gice c'icenda aravuga ngo abiruka biyima vyinshi, bipriva ibintu vyinshi. Umukristo Imana ivuze ngo kumenya mwongereko kwifata, kwirinda, maîtrise de soi. Iyo udafise maîtrise mu buzima bwawe bw'agakiza, nukuvuga ngo uzoronka ibintu biza kwigira priorité mu buzima bw'iwawe, biza kugusamaza, bigutuma utakara ya ntumbero yawe yo kurondera Imana. Ndababwira yuko nuko kurondera Imana, nuko kurondera gukura birafise amasacrifice bidusaba. Hakwa kundi mu athlete nawe nafise amasacrifice atanga muri nutrition yiwe, muri routine ziwe. Hari abazinduka mu gatondo birukanka, hari abazinduka kare birukanka mu misozi. Bijya bintu byose bagira bitandukanye n'ivyo twebwe twese tugira. Babigira kuko bari focus. Uravyumva? Suko nabo badashaka kuryama bakazinduka birukanka mu gatondo n'ibiki suko badashaka kuryama nk'abandi, ariko barafise aho bariko baraje. Ngira ndaguhebuze nakubwire ngo ntibizoshoboka yuko ubona gukura kwawe mu gakiza igihe uri umuntu utariko urongerako kukumenya ku ngeso nziza n'ibindi byose utari kurongerako ikintu citwa maîtrise de soi. Abakristo benshi bagwa bakavyukira muri iyi issue, muri kino kibazo ca maîtrise de soi. Kwirinda. Ugomba guselektiona ivyo ukora mu buzima. Ugomba guselektiona ibiza muri programme zawe hagati mu munsi. Ugomba guhitamo abagenzi ufrekanta. Ugomba guhitamo ibintu wiyemvesisamo. Ugomba guhitamo ubuzima ubaho. Si ibintu byo kubona ikivunge c'abantu. Murabona ko muri Afrika turi abantu bagenda nk'izuki, turi communauté, tugenda nka communauté, tukabaho nka communauté, tugasangira nka communauté, twama turi mu bantu.
ariko ngenda kubwira ngo iyi objectif yo kurondera imana ntuzopfa uyibonye ibaye satisfait kuri dogere ikwiye mu buzima bw'iwawe utize kuba umuntu azi kuva muri masi. Ugomba kwiga kuva muri masi. Mwanyumvise gashengero ry'Imana. Ugomba kwiga kuva mu bintu abandi bose birukiramo utazi n'igituma bavyirukiramo. Ugomba kwiga kuba umuntu yipoza amakeso par rapport yaho ushaka kuja, kuko aho ushaka kuja niho hagiye kudetermina discipline y'ubuzima bwawe. Icyo ushaka gushikako nico giye kudetermina, haleluya, inyifato ugiye kugira muri emploi du temps yiwawe. Ntituri abantu gusa bafise amaslogan ngo kingdom, ngo God's kingdom first, cyangwa ngo premièrement le royaume, si statut si iki, ariko birafise implication mu buzima bwacu bwa misi yose. Ushaka iki? Hama vuze icyo ushaka guheba iki? Nta na rimwe icyo nshaka kitemplika icyo nkwiye guheba. Mwari mubiziga abantu b'Imana, mu kintu cyose ushaka mu buzima kirafise icyo uzoheba. Rero ibintu byo gushaka kubangikanya ibintu byose ntibishoboka. Ntushobora kwavansa, ntushobora kugira icyo ushitseko, kuko bene uyo muntu ni umuntu ari partage, atazi aho ubuzima bwiwe buriko buraja, atazi icyo ashaka. Vuga uti kwirinda. Reka nkoreshe ijambo, vuga uti kwifata. Mwumva kwifata atari byo byiza? Kwigumya. Kuba abantu mwigumya en face y'ibisanzwe biriko birabatira, canke bihora bigira inyota ku mwanya wanyu no kuri energy yanyu, ariko mwevare wa mugasanga ntibifise ico bibamariye. Kigira kangahe? Kwihangana. Kwihangana uravyumva, ndacite perseverance. Mu Congereza bavuze gute? Perseverance. Perseverance. Canke kwihangana ni ijambo mu Gifaransa urikoresha nka patience, cyangwa ugakoresha na perseverance uko bakoresha mu Congereza. Ariko nta na rimwe Bibiliya ivuga ngo mwongere ko kwihangana. Mwumvise yuko musabwa kwihangana? Haleluya. Mwongere ko kugira gute? Kwihangana. Nta na rimwe ijambo kwihangana rivugwa tudaciye tubona ikibazo. Imisi yose iri jambo kwihangana ry'intervena rigomba kuturemesha canke kugira ico ritubwiye mu bihe bitoroshe. Mu bisanzwe kenshi mu bihe atari ivy'intambara nta kwihangana kuba gukeneye. Muri couple kubana neza birasaba kwihanganiranira, uravyumva. Mu migenderanire birasaba kwihanganiranira, uravyumva. Gukora akazi ka umwaka ugahera ufise databuja canke sobuja agoye canke udahembwa neza kandi utonda kare birasaba kwihangana. Imisi yose y'ijambo gupersevera rivuzwe riza riri en rapport n'ikintu twokwita ama épreuve. Igihe ubona hari ibintu byacerewe mu buzima bwawe urasabwa gupersevera, uravyumva, kuko utari umuntu ashishikara, utari umuntu apersevera, ikintu cyose uzokivamo. Hariho abantu baba mu bintu bitabagora gusa. Hariho abantu ikintu cyose iyo gitanguye kugiramwo ingorane aca gihagarika. Ariko kimwe mu bintu akaranga k'Imana, kimwe mu bintu caractère y'Imana idukonfera muri ubwo busabane bw'abwebwe d'Imana, nuko Imana idushoboza kwihangana, kuba persevera, kuko hari ibintu bishika kuri resultat nziza ariko twabanje kubibamo convenable. Yesu yaravuze ngo mwisi muzobona amarushwa menshi. Narumvise nk'abantu usanga bigisha yuko kuri mariage tudakwiye kubwira abantu genre yuko kwiyangaja n'umugore, ndemeye ko ndagukunda nzobana na wewe mu bihe vyiza no mu bihe bibi. Hari abantu badashiramo mu bihe bibi, baca bavuga ngo mu bihe vyiza no mu bihe vyiza. Bifopa kwatura, ariko ngenda ndababwire yuko Yesu yaramaze kwatura ko ibihe bibi bihari. Shaka woreke kuvyatura, ako wowe kwatura kwawe kwiza ntigushobora kuvuguruza ukwatura Yesu yagize. Yaravuze ngo mwisi hari amarushwa menshi, ariko mugire gute?
mureme naranesheje jewe ico rero nico kinyenterese iyo parti ya kabiri. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Shaka ureke kubivuga bizoba, kuko ntidukwiye kuba spirituelle kurusha Yesu, kandi n'ukwatura kwacu ntikugomba kuba en dehors y'ico Bibiri ivuga. Amarushwa ibibazo birabaho, nico gituma Bibiliya yuzuye inshuro nyinshi, Paulo Petero barasubiramo inshuro nyinshi kwihangana, gupersevera. Bibiliya iravuga ngo urukundo rurihangana. Nimba urukundo rurihangana, ça veut dire ko hagati y'umugabo n'umugore hashobora kuba impamvu zo kutihangana. Nimba urukundo rutwihanganisha, nuko hashobora kubaho ibintu bitabahuza, batabona kumwe. So rero nahisemo kubana nawe mu bihe vyiza no mu bihe bibi. Ibihe bibi biragizwe n'ibihe vy'amadiyeze vyo mu buzima, n'ibihe bitaryoshe, n'ibihe vy'ingorane, n'ibihe vy'intambara. Tuzobana muri ivyo bihe vyose. Si kubera uvuze ngo mu bihe vyiza no mu bihe vyiza bukeye mu gatondo atangurane muza kugira mu rugo canke mutaza kubura rasyo. Arrête. No. Iki nico cama kizana deception mu bakristo, kuko bijejwe Imana itariyo, hama bakibaza ko ari yibahemukiye, ariko atari Imana ihemutse, ariko nuko ivyo mwigishijwe bidahagaze mu ijambo ry'Imana. Ntibiteba bukeye gatatu mu gatondo bimwe wijejwe biranyiganyizwa, kuko bitari fondé sur la parole. Ariko nofuma nakwigisha gutimba no gukomera no kunesha. Yesu ashimwe cyane, kuko nta surprise ni wagira ikibazo, ariko kandi uzokwitega inyishu y'Imana, kuko uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Rero kuki mwongereko ukwihangana, mwongereko kwihangana. Sinshobora gukura, sinshobora kuzokura, haleluya, mu buzima bwanje ukwihangana atari ikintu ndiko nditoza. Kubera iki abantu b'Imana? Imana irashobora kuntwara mu nzira kugira ngo yerekane mu buzima bwanje iciye muri iyo nzira. Hama muri iyo nzira nkayisangirimo amahwa, nkaca numva ko harimo amahwa, nkashaka kubivamo. Ariko kuko ijambo rivuze ngo mwongereko kwihangana, ndashishikara kumvira Imana. Kuko abantu b'Imana, iyo utari umuntu uri perseverant, ntushobora kumvira totalement. Umuntu atihangana niyiteguriye kumvira Imana muri vyose, kuko nihagira ico Imana ikubwiye kitahanje umubiri wawe, uzogira tendance yo kugihagarika ufata iyindi nzira. Rero muri urugendo rwo gukura biradusaba yuko tuba turi abantu bagize gute, bari perseverant. Yesu ashimwe cyane. Amina. Perseverance ni condition canke ni kintu canke negwa, uravyumva, ku kintu cyose gikontribuwa ku gukura kwawe. Urashobora kwinjira mu baririmbyi, wamara kwinjira mu baririmbyi ukumva urabikunda, aho ugasanga rimwe na rimwe baragira amarepetition menshi, cyangwa ugasanga umurongozi aragukarira, cyangwa umunsi umwe umurongozi akagukankamira, ugaca uvuga ngo je ndabihagaritse, jewe kuva nkiri muto na mama ntigeze nkankamira, na papa ntigeze nkankamira. Hello, byatanguye rero. Si kubera utigeze ubibona uyu munsi Imana itemeye kubibona, ariko nimbico wahamagariwe gukora cyo guhimbaza ari Imana yakiguhamagariyemo, nuko mu kugikora harimo obeissance, kandi muri obeissance harimo benediction yawe. Ariko ni wahuramwo n'ikindi kikubera intambamye kukibandanya, either urashishikara ugapersevera mu cyo Imana yaguhamagariye, cyangwa ukagihagarika kuko udashobora gusuporta, nta patience. Ntibishoboka ko dukura mu gakiza, ntibishoboka ko dukura mu vy'Imana tutari abantu bongera kukumenya, bongera ku ngeso nziza, bongera no kuri cya kintu navuze ubwa mbere, twongera ko kwifata, tutongera ko ikintu citwa kwihangana. Haleluya. Ikigira gahangahe gatanu, kubaha Imana. Kubaha Imana. Kubaha Imana.
ngomba kongera ko kubaha Imana mu rugendo rwanje rwo gukura, mu gushaka kugereza mu rugezo rwo gukura muri recherche yanje y'Imana, hagomba kubaho ikintu cyitwa kubaha Imana. Iri jambo kubaha Imana, Yesu ashimwe cyane, ni honneur, uravyumva, ni honneur dû à Dieu. Siko ni bénéfice, nuko kubaha ni ico kintu cyo kumva yuko Imana ndayirespecta. Reka ndakubwire, utubasha Imana wo kubaha abantu. Hariho abantu benshi bagwishwa mu makosa n'abantu kuko mububaha cyane kurusha uko mubaha Imana. Hariho abantu benshi bubaha club na cercle bevoriwamo kurusha uko bubaha Imana. Ariko kandi ijambo ry'Imana riratwigisha rikatwereka yuko, haleluya, abarondera gushimwa n'Imana birashoboka yuko batazonezereza abantu. Kuko iyo umuntu ashaka kunezereza abantu, haleluya, umushahara wiwe arawuronka muca abantu baza kumukorera. Ariko kandi iyo ugomba kubaha Imana, rimwe na rimwe birashobora kuguteranya n'abantu. Ariko kandi ntuzoshika ku rugezo rwo gukura igihe mu vyimviro byawe utari hezori kubaha Imana, même au prix yo kwiteranya canke no kwitandukanya n'abantu. Sinzi ko muriko murumva ibi bintu byose. Chaque fois iyo twihaye kurondera Imana, bituzana yuko ku gicaniro cacu tuza gusakrifya ibindi byose mu buzima twihaye kurondera canke twahaye agaciro. Imisi yose twamatuzana ku gicaniro cacu ivyo dusakrifya biri mu nyungu zacu, izo twari dufise kera, izo twubatse mu buzima bwacu, ariko tutakibona ko arizo zagahambaye. Ariko tuvuga nka Paulo ati, ivyahora bimbera inyungu, haleluya, ubu ndabiraba nk'iki nishano, kuko ikibirengeye ari kumenya Kristo Yesu. Ibi ni byo byacitse valeur yanje ya mbere, ivy'agaciro byanje vya mbere. Nico gituma chaque matin, chaque jour twama dufise ivyo dusakrifya ku gicaniro c'ivyo twavuyemo kugira ngo tugumbire ibindi bishasha. Ariko kandi tukabikura muri uwo mutima wo kugira gute kubaha Imana. Arongera aravuga ngo ukubaha Imana mukongere ko gukunda bene data. Ukubaha Imana muvyongere ko gukunda bene data. Bantu b'Imana, iyi ni principe yo kwizera ikomeye, kuko kenshi iyo turiko turagira ivyo dukenera mu buzima, ivyo dushaka, kenshi twama twumva ko dukeneye kuba servi, kenshi twama twumva ko dushaka abantu batugirira neza. Kenshi umuntu ari selfish, umuntu arikunda, niko tumeze muri kamere kacu. Kandi rimwe uko kwikunda ku madogre canke ku buntu kuyundi, uko kwikunda kurashobora kudutuma, uravyumva, rimwe kurashobora kutubera nuisible, kukatubera kubi. Ndashaka kubwira yuko umuntu yikunda biragora ko akura mu bijaye n'Imana. Kuko iyo tuje mu bwami bw'Imana dusanga Imana itwigisha inyungu z'abandi. Igihe rero ariko ndiga kurekura inyungu zanje canke muvumenga ni munsengere, ni munshigikire, ni mumpa amafaranga, ni mumpiki, ni munkorera iki, urukundo rwa bene data uri muri besoin, ukwiye kwiga gutangura kurondera umuntu ari muri besoin isa n'iyiwawe. Urakeneye amahera, muri bene so hariho uyakeneye kurusha uko wowe uyakeneye. Fata na makeyi ufise uyamuhe, iga guha agaciro canke besoin z'abandi nkuko wifuza ko besoin zawe zihabwa agaciro. Ivyo isi ntibidutozamo ntibiturereramo, biratworohera mu miryango yacu kuko hariho lien de sang. Ariko kuri mwene so mutazinanye mwicarana canke musengana ataco mupfana, hari gihe wumva utobimukorera. Ariko iyi ni principe y'ubwami bw'Imana izokwama ideclenche ikintu citwa maturité mu buzima bwacu, igihe nza nkareponda kuri besoin z'abandi, nkagirira neza abandi, nkaraba ico mwene data akeneye nkakimukorera. Na rimwe rero nshaka nizi ko nkeneye nanje nkagikorera uyundi, nkumva yuko nshaka kumubona nezerewe nkuko nifuza ko nanje Imana inezereze. Ibi ni ibintu bitwigisha hagati yacu kwiyambura, ukwikunda no kwikwegerako, ariko tukiyambura kugira ngo twambike abandi. Atari uko dufise byinshi cyane, ariko nuko ari principe z'ubwami kandi zitwugurira imiryango ku bintu byinshi mu buzima bwacu. Kubw'ivyo rero ngo mwongereko ukugira gute urukundo rwa bene data. Igikurikira mwongereko urukundo. Hejuru y'ivyo mwongereko urukundo rw'Imana. Gukunda
bantu b'Imana, gukunda Imana ni ikintu ciyongera mu buzima bwanje. Nta na rimwe ukunda Imana bikwiye, ni ikintu congerwa ku buzima bwawe, ni ikintu cultiva, ni ikintu unurisa. Hari umuntu mutaba muzinanye kumva ntaca kubwiye, ariko mwatangura kuganira, mwaganira, cyangwa ugasanga murakorana, mwicara kuri table imwe, n'umukorege ku kazi, buhoro buhoro ukumbura atanguye kumukunda no kumukumbura, kubera iki relation iriyubaka. Ugasanga usigaye umukumbura, kandi mu minsi yahera ntimwari muzinanye. Ni kubera iki ivyo bintu byashobotse? Ni kubera iki mufise abagenzi? Mubiravye mwese abagenzi banyu, bamwe mwiganye muri école primaire, abandi mwahuye muri secondaire, abandi mwahuye muri université. Nta muntu numwe yitwa umugenzi wawe mudafise umwanya munini mwagize hamwe, bituma ubwo bugenzi bwiyubaka. Abandi n'abagenzi bo kwibarabara kuko mwarabanye, murakirana muri bato, murakundana. Ntidushobora kuvuga ijambo ubugenzi tutavuze umwanya. Nimufata abagenzi bose mufise, ndabahaye 2 secondes, 30 secondes. Iyumvira umugenzi wose ufise, ucukura mu mwanya, urabe ko hari n'umwasigara n'umugenzi wawe. Nta n'umwasigara n'umugenzi wawe. N'abagenzi biganye muri primaire mutagihura, ntimugifise ubugenzi, uribuka gusa ko mwahora muri abagenzi. Kuki mutakira abagenzi? Le temps. N'ubucuti bwacu n'Imana ntibushobora kwiyubaka hatabayeho umwanya wacu n'Imana. Ni ibintu bigomba kubakwa n'umwanya tumara, n'umwanya duha iyo Mana. Rero ngo ku rukundo rwa bene data, kuko hari igihe usaba gusanga dukunda bene data ko duhura kenshi tugacika abaja mukabakumbura, ariko ntukumbura Imana. Ariko hejuru y'urukundo rwa bene data mugongere ko urukundo. Biragoye kubaka ubucuti n'Imana kuko mutayibona, ariko naho tutayibona muri ca cumba cacu. Ejo bundi hari umuntu yambwiye ngo ngira nje gusenga muri eglise, ariko ngo numva ntafise ibyo mbwira Imana. Nca ndamubwira nti genda. Murega pastor ngo je nkacu mfise mvuga nti genda, uyibwire ko atacu ufise uvuga. None ko je ubimbwira kuko utoja kubibwira Imana ko atacu ufise uvuga. Aca arambwira ngo pastor ngo nagiye, ngo narize. Ngo narize. Ngo nta n'ikindi nakoze ngo namaze isaha yose ndiko ndarera ntisesa. Kuko Imana ntidusaba gufekinga ibintu no kwigirisha ibintu. Iyo tuje imbere y'Imana tuzi uko turi uko bimeze, tukayibwira uko nyene tubwira n'abagenzi bacu. Kuko ni papa aratuzi, aradutahura, ariko kandi hagusiba mfuma ngenda kuyibwira ko ataco mfise mvuga. Yoyo irafise ikivuga. Yesu ashimwe cyane. Yoyo irafise kuri yo table ya operation iciza kuza gukora muri yo absence y'amajambo yanje, iraza kuzikore no muri ayo marira, iraza kunkuramo agahinda kanje n'akabonge kanje, kuko naho ntari mfise ico mvuga, yo yarese ishaka gukora mu buzima bwanje. Kwanza nayitabaye kutagira ico mvuga kugira ngo nayo nironke icikora muri jewe. Yesu ashimwe cyane. Ariko nimureke kubikwepa ngo nuko mwumva bigoye, nimureke kubikwega kuko mwumva umenga biri ennui, ariko kandi ni mubikore kuko nibwo buryo bwonyene bwo kubaka ubwo bucuti n'ubwo iyo migenderanire, bigatuma buhoro buhoro unabikumbura, kandi ubikumbura kuko ndakeneye Imana kurusha uko nkeneye abantu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ivyo byose mwijije kuvuga nibyo mwe mugiye kongerako uyu mwaka. Haleluya. Mwobimpa kuri ekran bakabisubira mu icambere, kuko ndabizi ko batavyo bafashe. Icambere basi mwebwe, icambere, icakabiri, trishona, icakatatu, icakane, abahajya ntibavuga nta ekran bafise, icakatanu, igikurikira, ikindi, ikindi byaheze. Haleluya. Ibi nivyo Petero adusaba twebwe twongerako, nivyo twebwe twongerako. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nivyo tugenda tugira gute twongerako. Usome ku murongo ukurikira rero hakavuga ngo kuko namba mugira ivyo bikagwira, ivyo ni mwabigira bikagwira, bituma mutazoba abanyabute canke ingumba. Amina. Kuvyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ivyo ni mwabigira bizobatuma mutaba ba paresseux, oasif,
bizotuma mutaba abanyabute. Ibi nimwavyitwararika bizotuma mutaba abantu b'abaparesseux. Vendredi narigishije ndavuga ngo iyo umuntu ariko ariga akaja kugira maîtrise aba afise intumbero yo kumetriza matière kanaka, ntaba yikeneye ko information ziri generale, aba yikeneye ko information zagutse kugira ngo agire ukunonosora canke ubuhinga. Duratubona abantu n'abantu bita ngo aba expert ba Asia, aba expert ba Afrika. Uravyumva? Biranatangaza hari n'igihora niyo turi igihugu cyose cyo mu isi kiri muri crise. Narabona no muri 2015 narabona kuri televiziyo n'abantu bavuga mu Burundi ngo aba expert b'u Burundi. Gatanga sinzi yo expertise abantu bayikura ku bihugu siko, ariko bagenda kuraba uwo muntu kwiba mwita ngo mu expert w'akarere niki, nuko aba yarashakashatse aho hantu, nuko aba yarize, nuko aba yarasomye, nuko aba yarahabaye, nuko aba yarakurikiranye ibyaho, nuko nukuvuga ngo hari akigoro biba vyitwa ko yagize kukumenya aho hantu. Rero icifuzo c'Imana, Imana ntigomba gukreya ishengero rimwe abantu baba generaliste, ariko Imana igomba aba master. Imana ikeneye abantu bafise masters mu kwimenya, mu kwitahura, abantu basobanukiwe neza ibintu by'ubwami bw'Imana, abantu Petero avuga bashobora kudefenda leur foi igihe babaye attaqué, bashobora guhagararira ivyo bizera igihe bahuye n'umuntu abahaririza ku vyizigiro vyabo. Apana umuntu aguhaririza ugashobora ngo pastor ngo ndashaka guconnecta ngo n'umuntu ngo yangoye, apana. Kubera iki je unconnecta? Imana ya connecte wewe, stay connected. C'est tout. Kuko umunzanira mfise ingorane nyinshi deje zirankwiye, sishaka kunzanira abandi abona abawe. Ariko kandi iki nuko kenshi Bibiri ivuga ngo ibi nimwabikora bizobatuma mutaba oazifu, mutaba abantu baba paresseux. Kuko ibi tutabifise tutavyongera ku buzima bwacu, nico gituma buhoro buhoro mu buzima bw'imhemu ducika abantu baba paresseux, abantu biyanuye mu vy'Imana. Hariho ennui nyinshi mu bizera kuko ata travail hari, atate guverte bariko baragira, baca bacika abantu biyanuye. Uravyumva? Badashobora no gutena conversation autour y'ijambo ry'Imana n'umwanya muto. Why? Nuko sabashakashatsi ngo bene uyo muntu yitwararika kongera ku buzima bwiwe, ibi ntibizomureka ari ikintazi, ari umuntu ari oazife, ngo kandi ntibizomureka ari ngumba, ntibizomureka ari umuntu atagira ivyamwa. Ibi bintu twavuze 8 nutabiha agaciro uzomera nk'umuntu uravyumva atagira ivyamwa mu buzima bwiwe. Ndabipfuriza uyu mwaka, haleluya, Imana igwize ivyamwa vyayo mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ivyo rero biradusaba kugira ico dukora. Mibuke ko Petero ku murongo wa mbere wa 5 batangwa bavuga ngo faites tous vos efforts. Aha ndiko ndababwira effort. Ari abantu b'abakristo baguya ngo mu bintu vy'Imana ngo nta effort. Hariho effort, hariho travail. Atari effort yo kwicungura, ariko effort uravyumva, hariho discipline. Nico gituma twitwa abigishwa, abadisciple. Iri jambo abadisciple harimo discipline ya Kristo dutozwa n'ijambo ry'Imana. Ngo nico gituma umuntu nk'uyo atazoba ingumba. Haleluya, azoba afise ivyamwa. Ngira ndababwire characteristique nza kurangiriza ko zitatu z'ivyamwa. Ikintu ca mbere, ivyamwa ntibiri invisible. Point ya mbere, ivyamwa ntibiri invisible. Muramaze kubona ivyamwa invisible? Muramaze kubona ivyamwa invisible? Muramaze kubona ivyamwa bitaboneka? Biba ari ivyamwa, biba bikiriko birakura. Iyo ikintu kitaraboneka nicitwa icamwa, ariko ikintu kimaze kwica icamwa nukuvuga ko camaze kuba visible. Bisobanura ngo ubuzima bwacu, haleluya, ikintu kigomba gukarakteriza bene uwo muntu nuko afise ivyamwa. Hari igihe abakristo baguhanura bagenzi bawe canke uwundi akaguhanura usanga uri kuri defend, yatavyamwa ufise ntavyo ufise. Angere ngo Imana ngo y'umuntu ngo hari uyibona, ngo Imana ngo niyo mu mutima. Ego Imana iba mu mutima niboneka, ariko ivyamwa vy'iyo Mana bitegezwa kuboneka ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ivyamwa biraboneka.
amina. Yesu ashimwe. Ikindi kigira kabiri novuga ku vyamwa nuko ivyamwa iminsi yose vyerekana karakteri y'igiti. Ivyamwa bitwigisha kuri karakteri canke kuri nature y'igiti. Ugiye kwamura umwembe wawiteze ko ni wawurya uza kumva guyu umwembe, n'est-ce pas? Umwembe utagira imyembe ntushobora kumenya ingene uryoshe. Muramaze ko ari ibiti by'imyembe abantu batamura. Mwembe ngamurabijya byose. Icamwa, c'est le reflet. Icamwa, c'est le reflet du caractère de l'arbre. Navuze reflet kandi ari gu. Soit, cyo gifaransa canje. Nta nivyo mwumvise mwebwe. Igiti uzomenya uburyohe bwacu uriye icamwa cacu. Ubwami bw'Imana abantu bazomenya ko ari ubwami bw'Imana abantu bariye ku buryohe bw'ishengero. Jewe na wowe twakijijwe abantu nibatujya ko bakumva turasosa bazomenya ko Imana yacu iryoshe. Abantu nibatujya ko bakumva turafise ubugwaneza bazomenya ko Imana yacu ari umugwaneza. Abantu nibatubona bakatubona turakundana abantu bazomenya yuko ya Mana itaboneka ikundana. Kubera iki? Kuko nta na rimwe icamwa gitrahisa karite y'igiti. Umwembe ntushobora kuvyara umucungwe, ipapayi ntushobora kuvyara inanasi. Iminsi yose icamwa c'est le résultat y'igiti cacu ico gikomokako. Ntibishoboka ko twebwe ishengero dushishikara dusa n'undi muntu atari Imana. Ntibishoboka ko mushishikara musa n'abanyamurambya n'abanyagitega n'abanyaburore n'abantuzenya n'abenengwe n'abantuzenya n'abaganwa. No, ndavuze ngo no. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo vous avez été transférés du royaume des ténèbres, uravyumva, au royaume de son fils. Ubu turabana bo mu bwami bw'Imana. Reka kumbwira ngo pastor ngo twenge iyo tuva ngo turagoye, reka kumbwira aho uva. Sinkeneye kuva aho uva. Bibiliya ivuga ngo aho tuva twavuye mu iborero, twavuye mu vyaha no muri corruption y'isi, twimurirwa mu bwami bw'Imana butunganye. En d'autres termes, ico isi itugomba ko, igomba kutubona ko si cyaho twavuye, kuko aho twavuye transfer yarabaye bantu kubapendwa, ariko ubu turafise ahandi twatewe, twabaye enraciné muri Kristo Yesu. Ico abantu uyu munsi batwiteze ko nico gituma isi idasupport amagafe y'abakizwa. Nawe ugatsamva ngo turabantu, ngo turareka kubaha predication ngo turabantu bigire birebire, ibara ryaguye. Ahubwo genda upfuka muvuga uti Imana mfasha vraiment kuko je viens de trahir, haleluya, l'arbre. Uravyumva nkomokako, mfasha ejo sinzosubiye gukoza isoni izina ryawe. Iyi niyo aspiration abantu b'Imana. Iki nico cipfuzo everyday, gusa n'igiti dukomokako, gusa nawe kumera nkawe. Niryo sengesho, nico cipfuzo. Ntituriko turababwira amajambo ngo tubabwire ngo turiko turashaka kubakomunika ibintu byinshi ngo mucika aba expert bikigiriki, mugira ama discussion n'ama débat biblique n'ama mémoire menshi y'ama verset n'ama principe histoire de la Bible de quoi. Si ivyo je ndiko ndababarira kuko ivyo nta muntu bikiza. Niko ndavuga iyi migenderanire dutuma dusa n'uwo twafatanye. Yesu ashimwe cyane. Ituma ya mbuto yiwe muri twebwe yidevelopa igakura ikaja muri potentiel, hama abantu bakaza bakatuvomako, mugacika abantu bazana reconciliation mu famille yanyu. Ariko arapfa matongo, hari abantu ngamwebwe dimanche mufise abantu mutaja kuramutsa, hari abakuze mutavugana, hari abakuzine mutavugana, hari abantu mu miryango yanyu mutavugana, mwankana mutaja no mu manza zabo. Na wewe uri muri list. Kubera shene yabi wanyu bose barankana nabajya. Naho umuhemu yayo kugira ngo gende bagirire neza, ucubwira umuhemu yayo ati je bloque. Kubera iki? Kuko udashaka kwitandukanya n'abanyu bagutwara muri conflit. Ariko Yesu yavuze ngo naje gushizana, haleluya, amacakubiri hagati y'umwana na se, naje kuzana intambara hagati y'umwana na se, naje gutandukana umwana na se, naje gutandukana umwana na nyina. Quand il s'agit de mes valeurs et de ma direction, je suis prêt à te séparer avec n'importe quel attachement urimo, à condition yuko ukora ubugombe bwanje.
kuko désormais ibikonta singena biwanyu bavyiyumvira, ibikonta ningene ijambo ry'Imana rivyiyumvira. Haleluya. Paul akavuga ngo ainsi il nous a réconciliés, le ministère de la réconciliation. Haleluya. Dufise ibango ryo kuzuza abantu no guhuza abantu. Niwagwa muri parametre z'amacakubiri yiwanyu uzoba ufise héritage yo mwiborero, ariko itandukanye na héritage iva ku giti ukomokako arico Yesu, aho kumusaraba amacakubiri yose yakuweho. Kumusaraba nta mugiriki, nta muto, nta ukuze, nta mugurano, nta widegembya. Kumusaraba twese twabaye umwe. Bantu b'Imana, ivyo ni ivyaho tuva, abo nibo twebwe. Reka kumbarira abandi bantu muri sinzi ikindi kintu kimwe muri, na Paulo yavuze ngo nta kindi dushaka kumenya muri mwebwe atari Kristo. Kristo yabambwe nico dushaka kumenya muri mwebwe. Ntidushaka kumenya aho muza muva, ntidushaka kumenya with ki uri connecté. Dukeneye kumenya hari igikorwa c'Imana kiko kiraba mu ishengero rya Life Center. Mbega hari igikorwa Imana ikirakora mu buzima bw'abantu bicaye ahantu. Mbega abantu bariko barakura, mbega abantu bariko barahishurirwa, mbega abantu bariko barasabana n'Imana. Niyo susi, niyo concerne yacu. Abo nibo turi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwira mu cyayo nti igiti ivyamwa bisobanura igiti. Hama ikindi kuri iyo point angiriza ko icamwa nta na rimwe cijya. Mwavyumvise abinyuma? Navuze ngo icamwa nticijya. Kimwe mu bigize ivyamwa nticijya. Nta namwe uzogisanga kiriko kirijya. Kiribwa n'abandi. Ngenda kwibutse yuko we uriho kugira ngo uravyumva ube plus bénéfique ku bandi kurusha uko wowe uri profitable kuri wowe nyene. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni principe y'ubwami. Yesu ashimwe cyane. Icamwa citwa icamwa kuko kitijya ariko kiri consome n'uyundi. Igituma muri verse ya Matthieu 6:33 ntashatse kuvuga ngo ibisigaye byose bizotongerwa ko nuko tuhakunda. Ariko nashatse yuko muri uno mwaka twifokaliza ku kurondera Imana, tutariko turiyimvira ivyizotwongera, kuyirondera gusa kubera ari Imana. Yesu ashimwe cyane. Amina. Kubera rimwe na rimwe twiyubaka muri materialisme no mu kwikunda no mu kwironderera utuntu twacu, hama tugatakaza focus y'ubwami bw'Imana, ariyo kuvuga ngo nimba turi ivyamwa, nimba Imana izo guteza imbere, nimba Imana izo kwereva, nimba Imana izo gupositiona, ikintu cyose Imana izo kugira gikomeye, nta namwe izo kigira kugira ngo wowe ucikuwa hatari bakuvuga ngo ngo mwabonye ngo nuze ngo rikararenganye. Oya, si kugira ngo abantu bavuge ngo wowe urarenganye. No. Bo nuko ntanze example y'umuntu w'inzobe wa mbere mu ishengero. Yesu ashimwe cyane. Araboneka niko nari ndamubonye. Ariko kandi Imana, Bwana sifiwe sana. Imana icizokora cyose ikanshira hejuru ikangirira neza naho yombwira iki naho yompiki ikimpa kubera abandi apana kubera jewe. Amen. Ego jewe kuko binshako ntabeneficie, ariko singomba gutakaza focus yuko ndi camwa abandi bagomba kugira gute. Nico gituma Imana yabwiye Abraham ngo nzoguheza gizoza isoko. Swat Fisto ndangiriza ijya verse utahe. kuko uwutagira ivyo ari impumyi, abona ibiri hafi gusa, yaribagiye umuhagiro w'ivyaha vyiwe vya kera. Yaribagiwe ukozwa kw'ivyaha vyiwe. Uwutagira bijya bintu byose nababariye rero. Bibiri ivuze ngo niki? Impumyi. Niki? Ivuge cyane niki? Ni impumyi. Ameze nk'umuntu yibagiwe ukozwa kw'ivyaha, ameze nk'umuntu yibagiye icakoretse ku musaraba, ameze nk'umuntu yibagiye aho yakuwe, ameze nk'umuntu yibagiwe ivyo yakorewe. Mwabonye abana twasengeye ngaho? Ndisuri ko abavyeyi bose twasengeye bafise abana bashaka abana bakura bientôt, barashaka kubigisha amashuri meza. Uravyumva? Nimba bazoja muri crèche bazogenda muri crèche ya mbere nziza wumva ushobora kwiyofra. Nibagenda no muri école primaire bazogenda ku ishuri wumva ko ushobora kwiyofra giza. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe. Nibagenda ikintu cyose abavyeyi babo bari prêt kubakorera the best.
umuvyeyi yaranterefonye ampa umutwaro w'umwana wiwe, aravuga ati pastor je nakoze ibishoboka byose umwana wanje ndamurihira university ikomeye ahantu mu gace mw'isi, ariko vraiment yananiye. Womenya agapasiteri ngene ndigoye, womenya ivyo natanze kugira ngo yige rijya shuri, womenya amafaranga ndiha ku mwaka azoheza amaze kuriha ibihumbi amajana vy'idolari vya universite yiwe. Ndazi ko gukurikirana kandi ndabizi yuko abari karakumviriza imisoso ndagusavye umumbwirire wewe ngira yo kumva arasiba ngo yaryamye nagira gute ngo nibiki ngo yararaba Netflix ngo rero ngo yahejeje kuraba film atevye mu ijoro ngo ntagenda ku ishuri ngo arasiba ngo ariko ngo nushobora kwibaza ngo amafaranga aho nayakuye, nushobora kwibaza ngene ayo mafaranga yogura ama parcelle pastor, yogura ama parcelle pastor, yogura ama parcelle. Umwana nawe ndamuvugisha avuga ati umufise abagenzi twari twasohotse kandi ngahani dutegeza kwiga, umwana mbarira ibintu nyene jane ngivyo kandi bikindi kintu naco ngo twari muri party, uravyumva haro yoye. Umva rero nande ndi hagati y'umuvyeyi n'umwana, uravyumva, ntangura kugerageza kumvisha umwana ingene umuvyeyi abibona, ntangura kugerageza kumvisha umwana ingene umuvyeyi, uravyumva. Reka ndakubwire, hari igihe bishoboka abantu kabakorera ibyo bakorera vyose, ariko waraba akaduga warakaguze, kakaba akaduga wakaguze hafi ugurishije itongo, ariko bagira gutyo ukabona abana mwikarite ngo abana ngo bantuze ngo bakubita amacerere bakadunda ku madodani, iyo bakubita amacerere babapakiyemo abandi nk'abandi inyuma na batanu imbere, uravyumva kafyase kavuga yo kakaduga ka mama gatwara amata, uravyumva ko kudandaza amata barakamaze. Kubera iki? Kuko igihe cyose baba ariko barakora ivyo bintu bari nabo bana bafise bene izo nyifato, nuko baba baribagiye ikiguzi cyatanzwe kugira ngo iyo comfort babe bayifise. Nuko ngo namwe uravyumva abatabigenza gutyo baba baribagiye ukozwa kwabo kw'ivyaha, baba baribagiye ko kumusaraba Imana yarinze gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aducungure. Hari igihe tubaho mu buzima bw'agakiza, nkanje maze 28 ans mu gakiza, ugasanga kuri twamaze kumenyera Imana, twayimenyereye tugafata minenegwe ivyayo, igikorwa cyayo tukagifata minenegwe, ivyidusaba tukabifata minenegwe, kuko twibagiye yuko umunsi umwe iyi Horacio yatangujwe n'igikorwa igihe kumusaraba twozwa tugahanagurwa ivyaha tugahabwa amahoro. Ujya munsi twakizwa, bamwe twararize, abandi twaronse amahoro, abandi twagize umunezero, ubuzima bwacu bwatanguye guhinduka. Ariko a longueur d'année uko tugenda tujana n'Imana, bakatubwira ngo Imana iradukunda, ngo Imana ni nziza, tugasaba twumva ko ari umujama wacu, tukumva ko tugira amachensi nayo, tukumva yuko ari umujama, tugatanga kuyikengera, tugatanga gusubira muri processus y'ivyo twadashwe, tugasubira mu caha. Ivyo byose aba ari résultat yuko on a oublié qu'un jour nous avons été lavés. Hallelujah. Haguruka dusenge. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Tugiye gusenga muri kino gitondo uvuga uti Imana nyongera ibi bintu. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Amina. Uyu ni umwaka wo gufata responsabilité zawe mu kurondera ivy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umwaka wawe wo gufata responsabilité mu guha agaciro Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Nawe witavye umuhamagaro wo gukorera Imana, uyu ni umwaka wawe wo guha agaciro responsabilité yawe. Munyemerere mbwira abaririmbyi, mbwira abakozi bose mu ishengero, uyu ni umwaka wacu muri uko kurondera Imana. Hallelujah. Twiga guha agaciro engagement twagize yo guserva. Turashobora guserva tukaruha, turashobora gutanga umwanya wacu, turashobora kuba dufise byinshi dusabwa, ariko kandi ivyo nivyo tugomba kongerako, niyo perseverance. Hallelujah. Niko rukundo dukunda Imana, niko gushishikara, niko kwifata, niko kwirinda. Hallelujah. Turashaka kugenda kure hamwe n'Imana yacu. Hallelujah. Amina. Narababwiye ngo iri jambo numva yagutse kandi numva ndabipfurije uyu mwaka vraiment. Nababandi mufise habitude zo gusiba, mugabanye gusiba. Hallelujah. Claude usivye ndituro nk'umuntu atamba ngaho imbere. Ni wowe uzana abandi. Faut pas ko tuzaturakubura. Wara muri voyage. Wari warahanze. Okay, warahanze.
bwiza. We need to be exposed ku vy'Imana no ku vy'Imana ishaka gukora mu buzima bwacu. Aravuga ngo ibyo bishoboke turakeneye na twebwe ko kugira effort. Ntushake mu vy'agakiza kubaho muri facilité. Haleluya, kuko kameremere kacu karagwanya ivy'Imana, kameremere kacu karanga ivy'Imana, kameremere kacu ntigakunda Imana, kameremere kacu kagomba kudusigaza inyuma. Narigeze kubwira abantu b'abakristo usanga kugira sibe dimanche arakubwira ngo umubu wamugonza, ikanzu yahiye, kirato catakaye, reka nababwire muraza n'ibirenge ariko tuze mu nzu y'Imana bati Imana investissement yose ukeneye kugira mu buzima bwanje I am available. Haleluya, kugira ngo investisse mu buzima bw'iwanje. Haleluya, ico nico bita kurondera. Ikintu kirondera urakirondera, ikintu kirondera uragikonsakra ko energie n'umwanya wawe. Haleluya, saba Imana uti Imana twongera ibi bintu ma. Haleluya, ibintu byose umunani twavuze vuga uti Imana nyongera. Haleluya, hari abakeneye kongerwa ukwizera, hari abakeneye kongezwa vertu, hari abakeneye kongerwa connaissance, hari abakeneye kongerwa kwirinda canke self control, hari abakeneye kongerwa perseverance canke patience, hari abakeneye kongerwa urukundo rwa bene data, hari abakeneye kongerwa gukunda Imana, godliness, hari abakeneye kongerwa haleluya gukunda. Haleluya, ivyo byose uvuga uti Imana nyongera Mana, ongera ikintu gishasha mu buzima bwanje. Haleluya, sishaka kuba imparesseux ariko kandi ndagomba ngo Mana ngwira ivyama, ngira ivyama, ngira ivyama, ngira ivyama birofleta ico wewe urico, birofleta bwami bwawe. Haleluya, iyi niyo desire yanje muri uno mwaka. Haleluya, haleluya. Nimba uri ngaha anya muhaguruke nshaka ko dusenga dutahe. Nimba uri no ngaha ushaka kwakira Yesu ukavuga ati je ndashaka guhitamo guha Yesu ubuzima bwanje, iyi decision nayo ndafata, nawe uze ngaha imbere ndagusengera igihe abandi turiko turasengera hamwe. Wumva ashaka kwakira Yesu uvuga ati uyu munsi ndagomba guha ubuzima bwanje Yesu, uyu munsi ndagomba gukurikira Yesu, ndagomba kumwiha. Na wowe niba uri ngaha ndashaka kubona ukuboko kwawe aho uri, aho wicaye canke aho uhagaze. Haleluya, kugira ngo nawe winjire mu bwami bw'Imana, ube transféré, uvanwe mu bwami bw'umwiza wimurirwe mu bwami bw'umuco. Haleluya, uve mu iborero winjire mu bwami bw'umuco. Imana iguhezagire. Haleluya, ndashaka kubona abandi bagomba kwakira Yesu Kristo bari ngaho uvuga ati ndagomba kumuha ubuzima bwanje, ndagomba kumwiha, ndagomba kumuhindukirira, ndagomba kuva mu byaha, ndagomba kuva mu nzira zanje. Imana iguhezagire. Ndagomba kuva mu mibereho yanje ya kera no gukurikira Yesu ngo ambere umwami. Haleluya, mwebwe mwahisemo kumwakira munyaruke muze ngaho imbere dusenge, munyarutse nk'ababishaka nyene nk'abavyiyumviriye muze ngaho imbere dusenge wakira Yesu mu buzima bwawe. Haleluya, muze imbere mwese. Haleluya, aho uri hose muze ngaho imbere. Haleluya, kuko birakwiriye ko tumwakira. Haleluya.